Icambere nobwira bariko baratwumviriza nuko urwego rujejwe ivy'agateka muntu bita Conseil des droits de l'homme mu gifaransa ni urwego rwashizweho n'inama ya bose ku rwego rw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuva muri 2006 kugira ngo urwo rwego ruze ruritaho ibintu vyose bijanye n'ivy'agateka muntu cyane cyane mu bihugu bisanzwe bigize umuryango wa mpuzamakungu ONU. Uru rwego rero ni urwego ibihugu byose biba bifise uburenganzira bwo kwinjiramwo cyane cyane ibihugu bigize umuryango ONU. Bisigura yuko kugira igihugu gishobore kujamwo ntibarinda kuraba yuko ingene cigenza biravana n'igihugu akarere kivamwo kuko hariho ivyo bita representativité, ni kuvuga ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Iburaya, Aziya canke Amerika. Baravuga ati turakeneye ibihugu bingana uku. Rero Burundi burashobora kuba bwavuganye n'ibihugu bari mu karere kamwe, akarere ka Afrika canke akarere ka Afrika y'ubuseruko, ugasanga ivyo bindi bihugu ntivyari bikeneye cyane kwinjira muri urwo rwego, ugasanga rero Burundi buraronsa ikibanza vyoroshe kuko ingene buba bwubahiriza agateka muntu sivyo bahagararako, biravana nuko igihugu kibishaka. Ari naco gituma ushobora kubona nk'igihugu kigarutse inshuro zingahe, kandi ntitworeka kuvuga yuko muri urwo rwego si irya mbere tubonyemwo ibihugu bitari akarorero mu vyo kubahiriza agateka muntu. Bisigura yuko icuko Burundi bwaba bwinjiyemwo ngo hari intambwe bwateye mu vyo kubahiriza agateka muntu. Ibyo sivyo, n'ababivuga barabesha. Kira noneho ni naco gituma ikiringo c'umuraporteur spécial ku Burundi cavuye kikongerezwa, kuko urwo rwego rwabonye ko hakiri ibibazo bihambaye bijanye n'ivy'agateka muntu mu Burundi. Ahantu rero bazoshiraho ivyo bita mu gifaransa mécanisme spécial y'ivya droits de l'homme, cyane cyane nk'ivya rapporteur spécial canke ivy'amakomisiyo d'enquête nk'imwe yaja haraciye imyaka ikora ku Burundi. Biba ari ibihugu vyagaragaye vyabonetse yuko ibibazo vy'agateka muntu bikihari. Ku Burundi rero agateka muntu kiracari ikibazo gikomeye, kuko leta dufise uno munsi yifata nk'uko yoba abarundi ishobora kubafata uko bashatse. Ivyo kubahiriza amategeko si ingendo yabo, bigatuma uno munsi vyunyuwe no kudahana tuguma tubona hari ivy'agateka muntu biguma biyangara. Naho rero tuvuga tuti kuri ico kibazo kuba Burundi bwaratowe ngo buje muri urwo rwego nta na gatoya bisigura yuko ivy'agateka muntu vyifashe neza. Kandi noneho kira noneho ni naco gituma mubona uwo muraporteur spécial ku Burundi, uwo muhinga azokora ku vy'Uburundi yongewe ikiringo c'umwaka kugira ngo abandanye aba ijisho ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ry'urwego rujejwe ivy'agateka muntu mu Burundi, kugira ngo abandanye acungera ivy'agateka muntu, azoheze akore icegeranyo nk'uko yabikoze, avuge ingene abona ivy'agateka muntu vyifashe mu Burundi. Ivyo kwibaza rero yuko kuba Uburundi buri muri urwo rwego bizotuma bushobora guhindura inyifato cyane n'abategetsi b'Uburundi bakemera umuraporteur spécial ko ashobora gukora neza canke akaza gukora amatoza mu Burundi. Ivyo ntituvyibaza kuko ni urwego novuga atagitsure ca gikenye rushobora gushira ku gihugu cigenza nabi. Ico bakora barakebura, ico bakora abasanzwe bafasha Uburundi bashobora kuzokwifata uko bafatira kuko Uburundi buriko burigenza mu gushobora gutanga canke kwima imfashanyo igihugu. Uburundi rero bukabandanya budadaza busanzwe buri muri urwo rwego. Birumvikane ko bizoba ari ibintu biteye isoni ingene umuntu yatumwe n'urwo rwego bazokwanka yuko bakorana nawe mu gihe Uburundi buri muri urwo rwego. Nibaza yuko Uburundi kubijanye n'ivy'agateka muntu ushaka kubijanye na diplomasi, nibaza ko harimwo umutego bo nyene biteze, kuko kuja mu rwego kaca wanka
ingingo zavuye muri urwo rwego birumvikana yuko vyoba ari ibintu bitangaje. Ikindi naco Uburundi nk'igihugu kiri muri urwo rwego buhamagariwe gukebura ibindi bihugu biba biriko bihonyanga agateka kazina muntu, bisigura yuko Uburundi bwateza kwemera inkebuzo ibiri mu vyegeranyo n'amaraporo bizoba vyakozwe n'abaserukira urwo rwego cane cane mu rapporteur spécial, kugira ngo nabwo nyene bugire mu gifaransa no kwita legitimité yo gutanga inkebuzo ku bindi bihugu. Rero leta y'u Burundi nibaza ko kuri ico yateza kuhagabira, yateza guhindura ingendo, ikemera igakorana n'abatumwe n'urwo rwego, niho vyokumvikana ubundi nibagira ingendo nk'iyo tumaze iminsi tubona bagira kuva mu 2015, birumvikana yuko Burundi buzoba bwikwegeye mu bibazo bijanye n'ivya diplomasi, kandi bizogora ingene basigura yuko badashobora gushigikira ivyavuye muri urwo rwego, badashobora gushigikira impanuro bahawe n'urwo rwego, mu gihe nabo nyene mu kwinjira muri urwo rwego bemeye kwitanga mu guha impanuro ibindi bihugu vyoba biriko bihonyanga agateka kazina muntu. Bisigura yuko akarorero bagomba bakaba mu bindi bihugu bateza kugahera ku Burundi. Rero ivyo bintu uko bimeze sikuvuga yuko ari ibintu bihushanye, mugabo Uburundi bwateza kwinengesera ku kuntu bukora ibijanye n'ivy'agateka kazina muntu, kugira ngo bushobore kubahuka kuvuga ijambo ryumvikana buriko bubibwira ibindi bihugu.